dusome muri Abikorino ba mbere igice ca 10 murongo wa 22. 1 Corinthiens 10 verset 22. Canye umwami tumutere ishari. Abashaka muri iki gitabo kigice ko aravuga ivyerekeye sensen isangira yera, mugabo nashatse gufata uyu murongo gusa 22 ko ari ujanye n'ivyo nshaka kwigisha. Verset 22 ndawusigura. Bucanke Umwami tumutere ishari. uwo mwami ninde avuga? Umwami Yesu tumutere iki? Ishari. Mbega tumurusha inkomezi. Mbega tumurusha afite ishari. Ari kibazo mfise rero mu byerekeye indimi. Ishari bisigura iki mu Gifaransa? Gufuha bisigura iki mu Gifaransa? Hari kibazo rero. Hari tandukaniro hagati y'ibyo bintu bibiri, sivyo? Hariho gufuha n'ishari. Nyambi razo ko bitandukanye. Bashaka gufuhira umugore wawe, sivyo? Cyangwa gira ishari kwera wundi muntu yari kintu yaronse. Rero mu Kinyarwanda birumvikana neza. Mu Kinyarwanda uvuze gufuha bumva gusa ikintu cya relation y'umuntu abantu babiri, sivyo? Ariko ishari ngaha mu Gifaransa ijambo bako ravuga nibaza ko atari ishari. Nibaza ko ari gufuha. Sivyo? Sobe mu Bibiliya yanyu Kirundi singere cyanditse. Ariko ngaha mu Gifaransa handitse ngo voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur. Bega umwami Yesu aragira ishari. Kuko ishari Imana nta shari igira. Imana irafuha ariko ntigira ishari. Muravyumva? Ko ishari ubabarira undi muntu yaronse ikintu utaronse ukababara. Ariko gufuha ubabaje nuko uwo muntu yarakwiye kuba ari uwawe, hari undi muntu amwigaruriye. Akuye attention kuri wewe, akuye ivyizigiro kuri wewe, abishize ku yundi achafuha. Muravyumva? Murongo 22. Ariko shirashaka guhagarara ko cyane. Murongo wa 2 avuga ngo urangije ko gutega pio. Mbega tumurusha inkomezi. Mbega tumurusha inkomezi. Inde umwami wacu, Imana yacu, mbega turayirusha inkomezi. Kwereka vuga amajambo Paulo. Hari abantu yiyumva ko barusha inkomezi Imana, cyangwa barusha inkomezi ubwenge, cyangwa barusha inkomezi barusha amayeri Imana. Sivyo? Bavuga ati bashaka kumanipira Imana. Kumanipira muravyumva? Kugira Imana ikore ibyo ushaka ko ikora. Agarashaka bonza guhagarara kuri iki jambo gufuha. Igena bako Imana ifuha hari abantu bantazi igisura. Rabi mujambo y'Imana muri Kuvayo 20 murongo wa 5, Exode chapitre 20 verset 5. Niba twereka neza gufuha ko Imana yacu ari Imana ifuha. Ntuzuvyikubita imbere. Ibigirwamana ntuzuvyikubita imbere. Ntuzubisabe. Ntuzubisenge. Kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha. Geza nga. Jewe uhoraho Imana yawe ndi Imana igira gute? Nashaka kuvyumve. Imana yawe niyo ariyo Imana yanje, sivyo? Nimba wizera Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana bavuga muri no Bibiliya, Imana yakuye abana bayo, abana Israeli muri Egiputa, iriya Mana tuko turasenga mu izina rya Yesu, abantu barayizi ko ari Imana itanga, ko ari Imana ihezagira, ariko umenye no munsi ko ari Imana igira gute? Ifuha. Yo gufuha none bije ko rikinga. Gufuha no gwa yuko Imana ninezerwa yuko uhagaciro ikindi kintu gusumba Imana. Sivyo? Nikubuje gukunda ikindi, nikubuje gukunda umwana wawe, nikubuje gukunda umugabo wawe cyangwa umugore wawe, nikubuje gukunda ikintu cyose ukunda. Ariko igihe cyose habaye ikintu ukunze gusumba Imana, ikintu cyose uhaye agaciro gusumba Imana, ukura twasomye gute? Guprovoka, niko twasomye mu Korinto, sivyo? Uzoba ukura provoka. Guprovoka no kuvuga iki? Ni ikintu kitari kihari ushizeho. Hariho gufuha kuvuye ku nyifato yawe. Hariho gufuha kuvuye ku majambo wavuze cyangwa inyifato yawe bigatuma Imana ifuha. Nje gituma ino nyigisho nayise agaciro ka ndiho. La valeur de je suis. Agaciro ka ndiho. Agaciro kiwe. Ino nyigisho narayigishe ninarangiza uraza gupima wewe nyene agaciro ndiho afise
mu buzima bwawe, agaciro afise mu mutima wawe. Kano agaciro kandi ho rero ndakigisha mu bice bitatu, sivyo? Hari igice cya mbere, igice kuvyerekeye amasengesho. Imana yawe ifite agaciro kahe mu masengesho yawe ya misi yose? Cyo ikibazo cya mbere cyo mperako. Icya kabiri, agaciro k'Imana mu mashimwe. Iyo urashima iminsi yose amashimwe yawe, agaciro k'Imana mu mashimwe. Cyo icya kabiri. Icya gatatu, agaciro kandiho mu gutanga. Ko ari bitatu. Nangaragaze kuraba ko mu mwanya mfise ushaka kuvuga ibyo bintu byose uko ari bitatu. Birafasha, nuba bikurikira neza, ndazi ko ari ikintu uza kunguka. Amen. Kuko ijambo ry'Imana rishobora kuza gutyo gusa, ariko riza imitima yacu kandi riza kudukebura no kudukosora. Amen. Pio, tuje mu masengesho rero. Matayo 6 murongo wa 33. Matthieu 6 verset 33. Mukurikire neza tugakwiga ibintu bikomeye. Matthieu 6:33. Soma. Era kuri 31. Gira byumvikane neza. 31 Matayo 6, Matthieu 6. Nuko nimukiganyire ngo tuzorya iki, nimukiganyire ngo tuzorya iki, tuzonywa iki, cyane ngo tuzokwambara iki. Uko ivyo vyose abanyamahanga ari vyo bitwararika, ariko so wo mwijuru arazi ko ivyo vyose mubikena. Ariko mubanze murondere ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo, n'ivyo byose muzovyongewe. Suramo 33. Ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo, niho ivyo byose muzovyongerwa. Amen. Imana ishimwe. Ngo mubanze mugire gute? Batanga kuvuga ivyerekeye kurya, ivyerekeye kwambara, ivyerekeye kubaho, ngo ntimwiganyire, kuko ngo ni bande babiganyira musanze. Ko murakurikira? Ari ndiye mu byumve. Ni bande biganyira nkuko tubisomye? Abanyamahanga, abazungu, abanyaburaya. Bavuze abanyamahanga bavuze baki? Mu Gifaransa bavuze ngo les païens. Agravuze ngo ni bande biganyira ngaho tuza amaboko. Nta numwe yiganyira ngaho. Batije ko abapagani. Uba twasomye ngo abiganyira n'abapagani, sivyo? Hanyuma mvuze ngo ni bande biganyira ngaha, umva wo duzu kuko bisigura ko wemeye kuri iki, yavyemeye n'umupagani. Cyose azubwa n'iki, nubwo yuko abiganyira n'abapagani kwera iki atavyizigira bafise. Ariko avuga ati ntibikwiye kuba gutyo ku bana b'Imana, ntibakwiye kwiganyira. Biroroshe kuvuga n'ivyo gusuma gukora, ariko duhagarara mu ijambo ry'Imana. Ntidukwiye kwiganyira, ahubwo dukwiye gukora iki? 33. Ngo dukwiye kwa mbere kwitwararika ubwa mbere. Vuga ubwa mbere. Ahavuze ngo premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ubwami n'ukugororoka kw'Imana. Masengesho rero ndavuze ko ibintu bitatu: amasengesho, amashimwe no gutanga, sivyo? Mu masengesho igihe ukurasenga ukwiye kwanza kwitwararika iki? Ubwa mbere ubwami bw'Imana n'ukugoroka kwa, sivyo? Turi kumwe? Nivyo ubanza kwitwararika ubwa mbere. Bidasigura ko ibindi wabitaye, wabihevye. Mbona bikora gutyo 33 ngo bisha bigenda gute? 33. Pio warangije gute uwo murongo? Ngo bya bintu byose 33. Niho ivyo byose muzovyongerwa. Niyo ivyo byose muzovyongerwa. Ivyo byose avuga nibiki? Loyer. Kubuta changamutse. Okay, ivyo byose mukeneye ibiki basi? Asho mukeneye abantu badakeneye ibintu bavuze tuze twihana twese. Twese turakeneye ibintu bitari ubwami bw'Imana n'ugoroka kwayo, sivyo? Okay, ibintu mukeneye ni ibiki? Mumbwire. Minerval, loyer, umugabo, umugore, umwana, imodoka,
ameze amavuta kwambara neza ikindi ukeneye ni iki amazu itongo titre ikindi ukeneye ni iki amagara meza Imana muhezagire mwahereye ku bintu byo hanze amagara murayibagira jire Imana muhezagire udafite amagara nawe ukambara neza ntudogera kure sivyo ikindi mitwara nyinshi ngaha visa ko mwayibagiye corona izohera aeroport izokuguruka ambasade izosura gukora visa amen ndavuze amen yagiye we yaheze ibintu ukeneye ni ibiki akazi ntabashomeri bari ngaha ntabashomeri ngaha ko mugira abantu b'impuhwe mugozi akazi muragakeneye ikindi ukeneye ni iki ubwenge promotion abantu bari sincere ngaha abandi bakeneye ibiki kuramba murakuze cyane ntawe ushaka jipe nta jipe mushaka ninashaka jipe ngaha bashika nka 20 gusa muri mu mpemu benshi mutima jipe gusa bewit indege nashaka inzu ya etage okay apana wishaka ninda urayisengera babiri batatu bane nasengera building okay wewe umbiriza ivyo bya building sumutwaro kuri wewe nivyo wifuza iko mvuga imitwaro hamwe ugende ukiyugarana ugasenga Mana ndashaka umugabo nje ndiko navuga rero ndashaka umwana ndashaka mariage ndashaka kubaho ndashaka kazi ndashaka promotion ndashaka visa sivyo ni ibireba bavuze 33 ivyo byose bizogira gute bizokwiyongera nani majambo mwanze mushira imbere ubwami bw'Imana ndukoroka kwa inyigisho uyu murongo nabumenye kuva kera ngikizwa nzi inyigisho nyinshi cyane bavyigishako narabonye abantu benshi cyane bakanguka bagatanga gusenga kwera Matthieu 6:33 bagasenga bakaja mu bikorwa by'Imana bagakorera Imana bakitanga sivyo bakaza mu maveye bakaza mu majeune de prière kwera iki kugira bya bintu byose vyongereko uniturusha Imana nguvu kandi turusha ubwenge twayirishije ubwenge tugira tuyicemwo tuyereke ko tuyemera tuyikunda tuyikorere tuyitazire ariko mu mutima visa sapju de chair mu mutima umugabo ndabaza ikibazo kimwe umaze iminsi indwi usenga wiyiriza kubera mariage kubera umugabo sivyo cyane kubera akazi kandi ukabandanya usenga iminsi yose wumviza ijambo ry'Imana ukora ibintu byose bisaba uvuga uti ndiko ndarondera ubwami bw'Imana kugira ndonke umugabo ndonke akazi ndonke gukira sivyo ikibazo nababaza tutabeshanye hagati y'iyo promotion n'Imana nigiye kiyongera kumotiva nigiye igusunika gusenga wide ico nyene kaza gaciro cyane imbere y'Imana sivyo munyumvirize neza siko navuga ngo nimusengera ikintu jambo y'Imana avuga ati twarabonye abantu bisonzesha basenga Imana ikishura ariko icyo nshaka kubigisha ni iki nuko dukwiye kwiga gushira agaciro kuri ndiho gusumba kubyo turondera ni kimwe mu bintu bituma tutishugwa atari babizi mubimenye ari umuntu ashaka kuza iwawe akagutwengera akakubwira amajambo meza akagutelefona akakwitaho kubera position urimo urafite poste uri ministre sivyo abantu bo mu muryango batara bakuramutsa batatankuramutsa abatari bakwitaho bakura urengana batanga abaguha amakado
ata anniversaire wagize ayumvira muraguha kado atara byavuye n'ubuse no kwiyumvisemo narongowe kutarongowe imbere arongowe kubera iki hariho intérêt inyungu vuguta inyungu rero ndabwire imana irakunda imigenderanire hagati yayo na twebwe twige guha agaciro ndiho gusumba ivyo aduha haleluya kuko tubihaye agaciro kumusumba ategera gute arafuha yamaze gufuha rero amashanse agenda aragira gute amashanse yuko uronka ico kintu ara tivyo umuntu uronka imana ni généreux n'abapagani rabaha kweki toguha wewe n'abapagani yonyo bago n'abapagani baronka imvura baronka izuba baronka imigisha imana iha bose ariko irafise ikintu ishaka kubana bayo gusumba abapagani cyo tubatavuga ngo abiganyira nabaki n'abapagani ariko mwebwe mukwiye kurondera ahubwo ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwa ibyo bindi navyo si kibazo kuma haleluya simvuze ngo ntusabe ijambo ry'Imana bavuga ati musabe muzohabwa sivyo hariho ibyo mutaronka ko mudasaba ariko rashaka twumve yuko igihe tuko turagakira ari igihe dushaka kwizo k'Imana turusha ubwenge turusha inkomezi tukayereka ati ndiko ndakwitaho ndiko ndakurondera ndiko ndagukorera ndiko ndagutazira ariko mu mutwe wanje no mu mutima wanje ni bya bindi byo kwiyongerako gusa nico gituma abantu bagenda bafise iyo mpwemu yo gushaka kurondera ivyo bintu vyongerako iyo bitaje canke bitevye mu Kinyarwanda bavuga ngo bitinze iyo bitinze canke bitevye ucubivamwo rwa rukundo rwawe rw'Imana babaye ikibazo nuko abantu nk'abo bagera ahantu uregeze gusa ko bari hagusengera ico kintu ahubwo bashaka no gusenga hari abantu bahevye gusenga kuko batishuwe ku mutwaro bafise hari abantu bahevye kwisonzesha kuko batakironka ivyo basaba bisigura iki nimba twapfana ivyo ni ivyo nyene vuga yuko warasenze warisonzesheje byaranse Imana uvuga ngo Imana yakudesevye ikudesevye bo nta kundi simpeba gakiza abantu bavuga sivyo simpeba gakiza kuko ndagahevye nogenda hehe no sivyo basi reka ngome mwishengero reka nze nagenda dimanche reka nirinde icyaha cy'ubusambanyi reka nirinde ibi nta kundi nibereho kubera iki wahaye agaciro ivyo Imana ishaka kwiguha gusumba Imana haleluya hari yini umuntu murongo nshaka dusome muri Matayo nyene aho nyene waruri so murongo wa 21 verset 21 aho nyene Matayo 6 Matayo 6:21 kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho umutima wawe uzoba ngwaho ubutunzi bwawe buri ha ya ndabwire ibi byo kwa niko nabereka yuko abana b'abantu saba bakuze gusa umwana w'umuntu avuka ari materialiste avuka ashaka ikintu kanaka gusumba sivyo ndabwira kwegere bangoro ko umuntu avuka ndibuka aci imyaka myinshi hari ahantu hari umwana akana gatoya gasi imyaka 4 ngira 4 umwana myaka 4 avuga n'ibintu avuga rimwe n'imwe n'ubyo 2 3 ans ou 4 ans ndibuka yuko aho hantu hari kiriyo aho hantu hari kiriyo igihe cyose ngiyeyo haci imyaka myinshi igihe cyose ngiyeyo aho kana nama mitana imbombo kaje gashanaga imbombo kaje kicara hande yanje imisi yose abantu bose ari ngaho mukiriyo nikabaraba karaba jewe nanje ngiye mukiriyo anacari yari umuntu w'umuryango neza kugenda imisi yose hama ngiye nama nziko neza guca ku butike kugura imbombo ndakazanira kapa kumbona kwirembo kaza kiriwe kakansimbirako ashambira ngo shanga wewe ngo abana baragukunda ntamenye mukiri kimufuko ko ari ikintu karondera karambwira kakafata kangumbira mugabo mu mutima kari hehe mu mufuko wanje sizo musumwe nihenze genda naguze imbombo umwana w'imyaka 3 karazimbire ko kwakundi gatwenga dagasama katadaga nagateruye turicarana amakara indira ko nikubita gashi
ndamubwira none nta mbombo ndamubwira nishana umva naje niruka sigira umwanya wa Fraza umva naje nihuta ariko ejo kuzana kagize iyo shinyo kari afi y'umunwa nikaze kumvugisha gace karagenda n'amarira amaso ngo umwana muri kinuma ndiyumvira nibiki umunsi umwe gusa 5 jours dose karadifuse umunsi umwe nibagiye gusa isigura yuko tuvuka tumeze gutyo nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga turongorwe na mpwemu cyangwa na mwuka kugira twice kamere y'umubiri iyo urasenga rero numere nk'ako kana utwenga ukabwira Imana kuyikunda ukayitazira ukayiramya cyangwa ukayihimbaza kubera iki kubera uzi yuko bya bindi byose ukeneye bizo kwiyongerako kuko urumva hariho ibyo Imana ikiraguha ntubiha agaciro ahubwo uguha agaciro cyane ibyo wowe ukeneye gusumba agaciro k'Imana yonyene ubwayo umurongo asomye rero ngaha Matayo 6:21 yawusomye Matayo 6:21 ngaho aho utunzi bwawe buri ni umutima wawe uri aho trésor ubutunzi aho ubutunzi bwawe aho richesse yawe trésor yawe iri ngo niho hari iki niho umutima wawe uzoburi uyu murongo nawumvise neza 2013 hamwe isoko y'Ibujumbura ryasha hajya 2013 niho natahuye neza uyu murongo twe tubariya kuri Avenue Rumonge hafi ya Avenue Rumonge hari mu gitondo hari dimanche ndavyibuka tugira tuze ngiranze kuri eglise ndiko ndanyarusa kugira singwe muri tapo yaciye barabahase asuye tapo iyo tapo siyo turimo handanje warimo nibiri birimo kuko tapo bisigura guha agaciro Imana gusumba ibindi byose nimba uzi yuko uje ngaha muri presence y'Imana haleluya igihe hariyo louange igihe yakoragira louange ya ari indirimbo ngira vandenya habonetse vision hanyuma tubona amafarasi aza ngaha aca mu muryango amashevo aza ariko n'abantu haleluya bisigura iki visitation divine abamarayika bari hano bazari awa bari ngaha abamarayika baje gukora iki none ntibaje kunyumviriza baje gutagagura imigozi baje gusangangura ibikorwa bya satani n'amadayimoni hari abaza ngaha babohotse uko winjiye ngaha sikuze kuvaho haleluya nicyo gituma umaze kubitahura bavuga ati izi mpome zine sizo oya ariko hano hantu twafashe programme yo guhimbaza twafashe programme yuko tubaka intebe y'Imana izakuvyagira ngaha naje shika ngaha nsanga witoye mu ntwa ngeze hajya bona abantu ko aririmba ndavuga ndarabisaha ndabazo twari kumwe narabisaha ya ndaraba ngaha ndaraba ku telefone mwetwa mwekati bako aririmba kubereke ndavuga bako aririmba muga ntibatanga gusenga shaka guhusha programme twahaye ndiho ndashaka ko haleluya tutangurana n'abamarayika bashitse hano cyo gituma rero gwagaciro ndiho ubuzi neza yuko umweretse ko afisaga efiki ikibazo cya mbere muri byose hanyuma subire mu byo mu Rumonge rute Rumonge ndiko nitegura nsohotse hanze kuri baraza ndazi muri ville mbona umutsi wa noir ugera hejuru avuga naho inzi yosha niho umwotsi ugana kujya ndabiro turi kumwe ntibishoboka yuko ho umwotsi ugana kujya haciye nka 20 minutes numva amaklaxon imiduga yiruka nk'abasazi umengo ahubwo nibo bahiye imiduga ivuye mu za gitaza Rumonge ishagongana n'amadanje hageze gusohoka ngo nze kuri eglise sanga imiduga myinshi amataxi amabus imiduga yose biruka nk'abasazi ndaza abantu bashengere ngaho abantu bako baja he gwisoko rya Bujumbura ryahiye ngo bariya bariko yagenda kuraba ko bagira icyo barokora bafise amastande hariya umutima wabo uri hariya ntibashobora guhema badashize hariya hari n'umuntu waguye mu muriro hariya ntabyumvise
yagiye ritayo baravuga ati nakaye napfuye bino bintu bipfuye bihiye naye ndahiye kubera iki ubutunzi bwiwe bwose aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe uri. aha rero natahuye ibyo muzi natahuye umurongo ndumva yuko ndavuga nti Imana ndashaka unshoboze mu masengesho mpindure aho shira agaciro mpindure aho nshira umutima wanje. Haleluya. kuko niwe usenga ushize novuga ngo priorite aho wubakiye amasengesho imitwaro yifise sivyo sivuze ngo usengere imitwaro uyisengere ariko uyisengere uzi neza ngene kurasenga. mwandike Matayo 15:8 Matthieu 15 verset 8 ivuga ngo abantu baranyubaha baranyonoha baramesha icyubahiro n'iminwa yabo les lèvres ariko ngo imitima yabo irihe kure. ndashaka ntube muri abo bantu baza bagahimbaza Imana ariko imitima yabo irihe kure. ikintu cya mbere Imana ishaka kubona agaciro uyihaye. bisigura yuko amasengesho yawe akwiye kuba ahagaze kuri ndiho guha agaciro Imana. ubwa mbere n'ivyo urafite umutwaro urabwira umutwaro wa Imana ariko agaciro ugaha Imana gusumba iyo promotion cyangwa icyo kurasaba sivyo. bisigura yuko naho utokironka ntibikubuza gusenga. zoyipima gute igihe waretse gusenga kuko utishuwe aho byerekana yuko ikiza agaciro cyane nico we kurasaba. urashobora guta ivyizigiro kuri ico kurasaba ariko ntuti ivyizigiro kuri ndiho. cya mbere cy'amasengesho tugere ku y'amashimwe asome mu Zaburi 138 umurongo w'indusho ku 8 Psalm 138 verset 7 à 8 naho ngendera hagati y'amarushwa cyangwa ingorane uzonzigama uzoramvurira ukuboko kwawe kugwanya ishavu ry'abansi banje. umunani verset 8 ukuboko kwawe kw'iburyo kuzonkiza ivyanje uhoraho niwe azobishitsa. uhoraho we imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira ntuhebe ibikorwa by'amaboko yawe. kirundi biragoye gutahura mu gifaransa bavuga ngo l'Éternel agira en ma faveur. gatandukanye n'ibyo cyo kuvuga sivyo tuzamuze murasoma ama version yose azogira itakoze kuntabara cyangwa ku nyungu ziwanje ashaka kwinyishura niho kwishura isengesho ryanje azongirira ibakwe kwere kuravuga hanyuma ngo avuga mu gifaransa ngo Éternel ta bonté dure toujours. mu kirundi bivuga gute imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira. imbabazi cyangwa ineza kuko ariho confusion. ineza n'imbabazi bonté miséricorde sivyo. imbabazi cyangwa ineza yawe yamaho umuriza ni muri ko matahura Imana idufashe yamaho Rwanda ineza y'Imana yamaho nimwumva njanye nawe nico kimwe yamayo idashira yamaho imisi yose. igituma mudashushe igituma bitabakanga nimurumva icyo ico ineza y'Imana. ineza y'Imana iyo uvuga ngo Imana guhezagiye ngo Imana yangire neza sivyo nabonye ineza y'Imana sivyo ariko igituma udatahura nuko ibihe bidashira ahanze ngo dure toujours. uvuga yuko dure toujours yamaho sivyo niba expire navyumva na kw'ikintu kimwe twavuze liste y'ibintu byose ukeneye sivyo hariho gukira indwara hariho imodoka hariho inzu hariho iki visa hariho passeport kurasengera passeport ariko bizogera date d'expiration ijya midogo murabe abashaka kubona hanze murabe hanze iriya midogo mayibona iri hariya iriya midogo mayibona neza ayibonye muduze ukuboko shaka kubabwira ko ijya miduga muri 30 ans ou bien izo datisi mbabura cyane zira handi hantu mugani zosoko kuzibona ijya midogo zosoko kubona myaka 30 nzozibona ije ko turakuze ngaha nibuka muri zane 80 Bujumbura uhagaze kuri poste
les années 80 wabona Peugeot 404 Renault 5 wabona vewe amavewe yari givyo bwira subirayo mbwire kubona vewe hajya vewe zagiye he yama Renault 5 yagiye he yama Peugeot 404 yamatara ameze gutya yagiye he mu Buyenzi no mu Buyenzi baragize imbabura ubwo yuko ibyo bintu duha agaciro birexpira birahera nibyo birahera n'umugabo arahera amen nahera komtere niba kijije tuja mu ijuru umugana zora umugabo wawe donc nizo ngaha kwisi gusa ni ibintu bihera ariko ineza y'Imana nihera izokwamaho ndabwire iyo revelation ironse bikora ku mutima w'Imana gusumba ibindi byose wovuga kuko byerekana ko uhaye agaciro ineza y'Imana gusumba ivyo iguha niko mukora byumva ngo ineza yawe yamaho gwira uvyumve neza soma umurongo wa 30 wa 103 Zaburi 103 umurongo w'8 okay imbere yuko gire ngaho okay ndagena ba mirongo musoma yerekana neza ko ineza y'Imana yamaho mu chronique ni ingoma ya kabiri cya 20 muze gusoma umurongo wa 21 na hata wasoma 2 Chroniques chapitre 20 verset 21 aho ni yankuru muzi benshi ya Yehoshafat sivyo ingene basenze batewe n'ingabo zitatu baca bagira iki arajukumira arihebura acarasenga asenze baraza babona ko adashobora kugwana baca barayishurirwa haleluya barayishurirwa Psalm 22 verset 3 mu Kirundi verset 4 mu Gifaransa ivuga yuko Imana igira gute ivyagira mu mashimwe y'abana bayo haleluya babitahuye baca bagati no faso twagwana turakubitwa reka rero ugwana tuduza ishimwe twubake intebe aza kubyagiramo baca bafata abaririmbyi baca baja imbere haleluya batanguye kuvuga murongo batanguye guhimbaza bavuga ngo ineza yawe haleluya yamaho igihe bavuga ayo majambo ngo abansi batanguye kwicana baramarana haleluya kubera iki uyu bw'Imana ineza yayo gusumba ibindi ineza yawe yamaho nubwo yuko ushize agaciro cyane ku neza y'Imana undi murongo ndabaha ingoma ya kabiri nyene mu gice cya 5 umurongo wa 13 kugeza 14 2 Chroniques 5 verset 13 à 14 nimuandike gusa nituusoma yari inauguration ya temple de Salomon Salomon yubaka ingoro y'Imana icyo yakoze niki icyo yakoze bararirimbye baratanguye bazanye isanduku y'isezerano batangura guhimbaza bavuga ngo iki ahanye ndababwiye ngo ineza yawe yamaho haleluya vuga uti yamaho je tuma mutavuze amen cyane nkibabwira yamaho uvuga yuko nihera haleluya yamaho ibe bidashira ngo babuze amajambo hacaza igicu igipfungu gisigura presence y'Imana ngo n'abaherezi cyangwa abatamvyi ntibashobora no kubonana kwereki Imana niyaneshe kwihanganira abantu bako arabwira ko ineza yayo yamaho siko muvyumva iyo bw'Imana kwineza yayo yamaho turagusaba pio biza gutahataye hamwe waruri Zaburi 138 sivyo 138 verset 8 ya 138 niho cyakurikira nshaka sunyuma gatoya kwiyambere 138 verset 8 jana Zaburi 138 murongo w'8 atanga bavuga parti ya mbere bango ta bonté dure toujours ineza yawe cyangwa imbabazi zawe zamaho hanyuma urangiza gute gapio ntuhebe ibikorwa by'amaboko yawe haleluya n'abandonne pas les œuvres de tes mains abwiyende Imana nigire gute nihebe haleluya mbe nabwire nashaka mutahura ikintu kimwe aha yatahuye neza yuko ibikorwa by'Imana birafite iherezo ngaha kwisi yase expiration ariko ineza yayo yamaho
azabereke ko yagize comparaison hagati y'ineza y'Imana hagati hamwe n'iki n'ibikorwa. Abatarabitahura basenga bahimbaza Imana kubera ibikorwa gusa. Mana ndagushima naronse umwana, Mana ndagushima naronse visa, urakoze ko nabaye nagize accident ariko wandokoye. Ibyo byose ni ibikorwa, sivyo? Ni ibikorwa. Ariko ineza y'Imana niyo yonyene ituma ushobora gukomeza gusenga utarambirwa yonyene, sivyo? Kubera ibikorwa birahera, ibikorwa bishobora no kutaza muri uwo mwanya Imana ntikiguhe, ariko itabiguhaye ntibituma itaba Imana nziza. Cyo gutuma mu ndimbo nkunda kunda iyo Mana ni nziza, nubivuga ngo nuko ari byiza. Nikuvuga yuko n'igihe bakubayobewe mu ishure iyo Mana, haleluya, Imana ni nziza. Ndabasiko igituma akarabwira ikintu kimwe, ndabaye revelation. Imana ni nziza kubera ari nziza. Abo ngani bavyumvise. Imana ni nziza kubera ari nziza. Apana kubera yaguhaye promotion, ariko kubera ari nziza. Okay, abatabyumva ngenda bahe akarero kumvikana, sivyo? Sivyo? Umwana wawe ugenda urira hose, umwana wanje ni genie, n'umunyabwenge mw'ishuri mu biharuro muri mathématique yamaronka 20 ari umwana kuri Saint Esprit aramuzi kwamwitara umwana yaronka 97% muri secondaire, ukurikira 78% kwamwitara umwana rumana nikimana, kuko nivyumvikana ngene ushobora kuronka 97% ubundi akaronka 78%. Agaze kuri proclamation twagira sentence bagira kuri drapo yese kwa turamura bagira ngo proclamation kwa turamura ngere yifata yigira ngo akigira ngo bajamuhamagara Herumana cyo yigira abasha ubizabwire umwana wawe yamaronka 20 sur 20 10 sur 10 iminsi yose kaza mwana uraza ubwenge, je suis fier de toi. Amwe yagira umunsi bagera 7 sur 10 kivuga ngo uri kicucu wa kicucu we uteza kuranga 10 ku 10 uza kuranga 7 uri kicucu kubera agize 7 bimwe gusa acha bikicucu yamaronka 10 10 umunsi wagize atandatu ku 10 ushimutuka ngo ni kicucu umutamurenganije ntabwo ari kijuju ngo kwera aronse 6 sur 10 kuko asanga afise ubwenge. Amen. Imana niyo kwa nziza kuko ari shitaronse. Haleluya. Ivyo aronse byose ni kwera Imana ari nziza, n'ivyo utaronse ni kwera Imana ari nziza. Ndafise ikibazo n'abana banje bakora runamenyo cyane babwira ati no kirazira kurya imbombo kwereke abandi mbona bayije ku ishuri kwera bajya sabana banje uri umwana wanje ndusuye kurya imbombo. Ashobora ngo papa n'umuntu mubi mu mutima wiwe kwereke abandi basaba papa beza. Haleluya. Imana n'umuvyeyi icyaguhaye ni kwera ari nziza, icyakwimye ni kwera ari nziza, icyaguhaye ni kwera ari nziza, igitevye gitize ni kwera ari nziza. Amashimwe yubakiye haleluya kuneza y'Imana, amashimwe yubakiye kuneza y'Imana afite ubushobozi nta kintu kikunyeganyeza. Simvuze ko utababara ubuze umuntu ubabara urarira no kurira, ariko nubwo urira iyo Mana ni nziza ntibikunda kuririmba. Nicyo gituma ba Paulo na Sila bahimbaje Imana haleluya, barasenze baratuza amajwi muri prison, amaboko aboshe amaguru aboshe, bakavuga ngo Imana ni nziza, ngo abaprisonnier muri byakozwe mu 16 acte 16 abaprisonnier bandi bakabumva. Haleluya.
bakabumva ko bararirimba ngo iyo mana ni nziza, babona nk'ibirofa ibijuju, kute ushobora imana ni nziza, iyo mana ko itakubohoye. Twese turageza ahantu twibaza ati none iyo mana ko itanyishura, kubera iki biteba amasengesho yanje yose niyumva hari igituma bitaraza. None nisigurire, ntitegeza kwisigura iminsi yose. Aha, abantu birabica ivyo. Kubera iki itambwiye ninde patron hagati yawe nayo? Ninde yisigura? Abantu bafite abantu bakora ngaha, genda ukiradeje popo bwira rero. Kamuja munsi y'imeza yo urondera umuntu bazinanye, genda umvugire ariko ageze Imana bwira. Imana irafuha, Imana y'agaciro iri hagaciro. Rero irababara iyo ubonye utayitahuye, utayibonye nk'Imana ugashaka kuyimanura kuri nivo yo hasi. Haleluya. Masari kwa liruka. Psalm 103 verset 8 à 11. Zaburi 103 umurongo 8. 103 verset 8. Uhoraho yuzuye imbabazi. Yuzuye imbabazi cyangwa neza. Ni umunyabuntu. Haleluya. Ateba gushavura. Agira ikigongwe cyinshi. Bandanye. Shakuri 11. Uhoraho ntazokwama ahana. Nahorana ishavu iminsi yose. Ntiyatugiriye ibihwanye n'ibyaha byacu. Ntiyadusubirije mu nkoko ibihwanye n'ibigabitanyo byacu. Bazugeze ngaho kuri disi. Nahanda hakunda cyane. Ku buryo amasengesho n'amasenga ndakunda kubivuga. Ko ntaduha igihano kijanye n'amakosa twakoze. Mu byumva ivyo ntibanezera, ntacyo yabwira. None maziki biza hari iraje no visa bimaziki none imyaka ninjanye uwo mugabo ari he? Ije nyene ukuravuga nico izokugumiza ngaho nyene. Amen. Nkeneye kumbwira ariko nukuri ayo majambo kuvuga muvuge mwebwe shani nziza kuri mwebwe aho uri kurizirika iminyororo myinshi diboshe kuma wiboha Imana ishaka kuvuga ati ebana mana umviriza uko biri kose uko biri kose bibihindura icuri bishake bipfe bashake banyirukane but now no gerandi nata kimensigaranye uko muri Imana uri Imana vuga uri Imana izogu muri Imana naho byokwanga byose. Haleluya. Imana ishaka agaciro uyiha. Bereka amasaha ko ari ukataravuga ibikomeye biye. Ndakunze ahantu uko ngo ntuduhana ntudusubiza mu nkoko. Beka ninde bari ngaha yawe dusubiza mu nkoko. Ninde kwa yicaye kuri intebe ngaho no musi. Yabo bwiza ngo papa. Uzorushima rero ko iguha kuropeshage. Upeshage urayumva? Cyagihe warose amaesheke kaguha umwanya wo gusubiramwo kugira ronke amahigwe yo kunguruzwa. Imana yaduha deuxième chance, troisième chance, quatrième chance. Igihe cyose uhema uri muri chance X. Satani ashaka ukura amaso ku bwiza bw'Imana, ukura amaso ku neza y'Imana, utanga gushira amaso ku byapfuye. None raba si ivyo kura amaso ngaho. Haleluya. Murongo wa nyuma rero verset 11 mu 11 hajyanye waruri Psalm 103 verset 11. Nkuko ijuru riri hejuru kure y'isi, niko ikigongwe agirira abamwubaha kingana. Haleluya. Abavuze sa bonté, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Ineza y'Imana ni nini cyane apana kwa mwubaha kubayitinya ceux qui le craignent.
la crainte de Dieu. Inyigisho mwarayumvise. Amen. Tunyarutse birarangiye rero. Amashimwe yubakiye agaciro kubakiye ku mashimwe. Mu mashimwe wamushima Imana apana gusa kuvyaguhaye. Utenza gushima kuvyaguhaye. Ariko ushima Imana no kuneza yayo. Ku bunini bwayo, ku rukundo rwayo. Haleluya. Cyanyuma rero. Cyo kucyanyuma kuvyerekeye gutanga, guha agaciro Imana gutanga. Aho inyigisho ndende cyane. Agisho kuvuga ariko sivuga byinshi gose. Mwandike ntimusoma mwanyiragiye. Muri Luka, mwandike Luka 21, Luc 21 verset 1 à 4. Muhandike. Sivyo? Mwahanditse Luka 21 murongo wa mbere kushaka kane. Luc 21 verset 1 à 4. Ni nkuru y'umutamakazi. Abanyarwanda bavuga umukecuru. Umutamakazi bamwumva. Umukecuru cyangwa umutamakazi yarakenye afite udufaranga duke cyane. Ko kubaho twose ngira umunsi umwe cyangwa ibiri. Hanyuma haja Yesu yari muri temple, mu rusengero. Hagira umwanya wa offrande. Tanga ibimaze bishimwe, mashikanwa, kubaka, compassion. Hagaze gutanga, haza Yesu murongo wa kabiri, murongo wa mbere Yesu ngo Yesu yadugije amaso aja kuraba. Haleluya. Abatunze ko arashira mu giseke. Andakunda gose abantu nabagira nti Yesu araraba mu giseke. Takushe kwa envelope ugare arayibona a travers envelope. Nivyo kumaraho. Hanyuma ngo aravye abatunzi abakire mu kinyarwanda bavuga ngo abakire. Abatunzi nk'abakire bashiramwe amafaranga menshi parapo y'uwo mukecuru. Abakecuru karazana dukeya karashiramo. Atacho tuvuze. Nayo shiramo tujana tungahe dukeya. Hanyuma Yesu aravuga ngo uriya mukecuru yamutamakazi yashizemo kurusha bose. Apana ko era amafaranga menshi yashizemo kurusha bose. Ngo kubera murongo wa kane ngo kubera ngo yashizemo ngo abandi bashizemo cyo yise mu Gifaransa ngo superflu. Superflu uvuga yuko ibirengako biseseka ari ibirengako nibyo batanze. Ariko ujya mutamakaza yashizemo iki? Yashizemo murongo wa kane. Bashizemo ngo ibikenewe kugira ashobore kubaho bimutunze byose. Yesu yavuze ngo yashatse kubigisha yuko Imana ntishira agaciro kuri monta utanga. Abyubise sheke utanga cyangwa amafaranga utanga siya akanga Imana. Ikinezera Imana niki? Agaciro ayo mafaranga afite kuri wewe. Kubera iki? Igifite agaciro kuri wewe gifite agaciro kuma. Abandika mu byandike. Igifite agaciro kuri wewe gifite agaciro kuma. Haleluya. Imana yitaho cyane ivyo wemeye guhewa kuri kubera yo. Murabizi mwese murabizi sivyo? Nani mubizi? Abagira anniversaire ni mubizi? Anniversaire ama surprise baraza abanyama kado sivyo? Kagenda kuraba muri kado wa witeze iki? Witeze ko uyo muntu yafashe agize effort ahagenda muri magasin sivyo? Agenda mu magasin agaraba ikintu giza agaciro akaraba ikintu ukunda kubera iki? Kugira ko impressionné. Amen. Ariko rero iyo ubonye uwo muntu yashizemwo ubusa akantu katashakavuze sivyo? Akantu kaheze akantu katabutse uvuga gute? Aransuzuguye. Sivyo? Rero ngo ageze gutanga Imana ukwiye guha Imana agaciro mu gutanga. Ugutanga kwawe kuragaragaza agaciro uha Imana. Natumubise. Natumubise. Ingene utanga bigaragaza agaciro uha Imana. Kuko ikintu kidasa agaciro kuri wewe nimba ahabavuga ngo superflu. Superflu kwa uturengako. Nabite vuga ikintu cyitwa pourboire. Mwana cyaje pourboire mwese. Pourboire murayizi? Mukirundi avuga gute?
ntakiriho uri ntana pourboire batanga muri agashirika bute muri Amerika pourboire niyo ugiye muri restaurant bazana facture sivyo ukariha facture umuserveur yagutwengeye neza yagufashe neza ucukira akantu muha agashira ku mufuko sivyo bayita pourboire muri abanyamerika bayita go tip sivyo rero muri Amerika hoho umuco muri Amerika tip utanga 10% ya facture 10% kigira 10 muri Amerika niwo muco wao nagize ingorane cyane kweki na muha 10% ndiko bimeze ndiko ndahari n'umuzungu munyamerika 10% ya facture ivyo bya biryoshe mugabo nivyo yabana ndamuhe keke shose oya umunyamerika ngo atanga 10% cyangwa plus undi mugabo twari kumwe umunyamerika cyangwa ngo je ntanga 20%. Ndabwa utanga iki 20%? Okugira ngo munagaruka muzonyakire neza. Naho ndatanga 10%, nabwire ku 10%, 10% uyatanga nasanze ariyo muco abanyamerika nka bose. Nabwire ikintu kimwe. Iyo 10% utayatanze waje facture ntawe gufata. Urasohoka neza. Mugako uri kubona abanyamerika ntumaramare urayatanga. Shazo kwereka yuko yumbira wagiye muri restaurant bagira nziza bagira 200,000 francs bu. 20,000 20,000 kada hembwa igara hembwa bo muserve baramuhemba ku kwezi ariko hari ama restaurant yo handikse ngo muze kwankurage abaserveur wacu mubahe pourboire. Asa ikinabonye rero abanyamerika bamwe muri abo bageze hino baca nk'abarundi ntibatanga 10%. Batakoza ngo none mu Burundi butanga ngahe rauke nitanga uko ushaka bakaraba ngo ntashobwira ngo wewe ngo rutanga ngahe none wewe kuba n'umuco wawe muri Amerika ko ushaka guhindura bisigura ariko batanezerewe no kubikora ariko nshatse kwereka rero ino okay arabatanga pourboire ngahe ntamwaje mu kwa Gerard ntamwaje kwa Gerard umuserveur kwa Gerard ahejeje umurishe uramuha pourboire inda utabaza ngahe mutanga duze utanga pourboire umwe babiri bon iyo pourboire niyo Yesu yise superflu sivyo kuko igisagaciro ni facture gusumba pourboire sivyo rero ariko aravuga yuko jewe Imana sishaka kuma pourboire shaka uriye facture kuko facture urubashe nyene restaurant uramubashe yaizanye neza tu peux avec plaisir kwera unezerewe n'ivyo yakoze pourboire nacho naho ntoyironka nacho nayo takara mufuko wanyacho bimbwira rero Imana ishaka yuko tureka kuya pourboire tureka kuya tip tureka kuya yandi duhabwa mayiwewe bwasaidia kwereki agaciro igisagaciro kuri wewe gisagaciro kuma haleluya biramwenza ngene umunatanga kubyo gutanga acawa serieux ubuserieux cyo wabwinshi mushaka tuvuge gusa guhimbaza atuvuge byose ijambo ry'Imana rabivuga hari umurongo ukomeye cyane nshaka dusome wa nyuma muri Malaki igice cya mbere kumve rero ingene Imana itena kwerera Imana ifuha iratena gose yuko umuntu ayiha agaciro. Malaki igice cya mbere Malaki ni gitabo kiri imbere cyanyuma cyo muri Ancien Testament cyanyuma mu Isezerano rya Kera imbere ya Matayo murongo wa gatandatu bamusome verset 6 gusa 6 gatandatu igice cya mbere murongo wa gatandatu nyarusapi umwana arubaha se n'umushumba akubaha shebuja umushumba n'umukozi none asangwa ndiso kunyubaha kwanyu kuri hehe geza ngaho umwana arubaha papa wiwe sivyo aba fonctionnaire muri ngaho urubaha aba chef banyu apana DG gusa chef de service uyeju yawe uramubaha chef de personnel uramubaha ntubwire uko wishakiye uramwonoha uramuha agaciro ngo nimba ndi so wanyu ukunyubaha kwanyu kuri hehe hano majambo Imana ikuravuga ati ko ntabona agaciro singo mvyumva Imana ikirareka amagaciro gusa
Imana ikura kwereka munyumvirize neza harakomeye. Imana ikura bereka yuko murafise abo muha agaciro. Avyumvise? Abisubiremo. Imana ikura bereka ati hari abantu binyama n'amaraso muha agaciro. Ariko jewe nta agaciro muhuma. Ahubwo ntiyanse kumuha agaciro gusa. Kuha agaciro umuntu si bibi munyumve. Si bibi kubarohiza umuntu. Imana ishavuye ko mwamuha agaciro papa wawe. Kuko jambo ry'Imana bati ubaha abavyeyi, sivyo? Imana ibuza ko ubaha ababatwara. Mu Efeso 6 baravuga yuko dukwiye kubaha abakozi baha abashegoje, sivyo? Imana yanse kubaha agaciro. Imana yanse ko uhaha agaciro yo itayihaye agaciro. Imana yanse kubaha agaciro gusumba yo. Abyumvise? Jewe agaciro kanje karihe? Imana ikurabaza. Murongo w'indwi verse 7. Chanye asangwa ndi shobuja. Igitinyiro canje kiri hehe ga yemwe baherezi bakengera izina ryanje. Akavuga ati abashobuja abandi murabubaha ariko jewe ko mutanyubaha ko mutaga agaciro bandanye. Niko umwamye n'ingabo abaza yamara muravuga muti izina ryawe twarikengereye dute. Ni kuko mwashikana. Geza ngaho mwumvise? Ngo yamara muko murabaza izina ryawe twarikengereye gute. Abantu benshi ngaha n'abari kwaranyuza kuri internet bakora ico kibazo. Nonega mana. Izina ryawe narikegereye gute kandi nanga. Umengo iyo message niyo badatanga. Oya, iyi message iko navuga ni yabatanga. Abadatanga uri pi. Bobo bakeneye amasengesho yo kwihana. Kuko udatanga uri umwana w'Imana ntutange mu murimo w'Imana. Nurahishurirwa neza icyo ubwami bw'Imana. Nuratahura. Sivyo keneye gufashwa. Ariko ngaho bavuga abantu batanga. Imana ivuga ati okay murata bashaza none ngo twawukengereye gute kwera iki? Bakorera abantu bibaza bakorera abantu bavuga bahereza. None ko dutanga ariko tukarira ngo kwera iki twatanze ibintu. Kandi dutanga twamusuzuguye gute? Twamugaye gute? Reka mvuge nabishura rero. Ugeze kuri 9 7. Ni kuko mwashikanye ivyo kurya bihumanye ku gicaniro canje. Nada ibintu impure. Maze mukavuga muti twaguhumanishije iki? Ni kuko mwavuze yuko imeza y'Uhoraho ari iyikengeretse. Kana kuja ku 8. Erega iyo mutanze impumyi kwishikanwa mugira ngo ntaco bitwaye. Niyo mutanze icumbagira nigwaye naho nyene ngo ntaco bitwaye. Genda wishikanire icegera c'umwami. Mbega uwo yo gushimira cyanye yo kwemera nuko mubonana. Nuko Uhoraho nyene ingabo abaza. Haleluya. Ariko ngaha mu Gifaransa bavuze gouverneur buramatari. Bavuze ngo muratanga ibinyu mutanze inka canke intama mutanga icumbagiye. Cyangwa mutanga iyuhumye. Majambo mutanga pourboire. Mutanga tip. Mutanga twa tundi two guha mayibo. Tujya nyene uma. Genduhe icegera c'umwami. Yaguhaye audience. Icegera c'umwami n'umuntu akomeye. Agira gufashe. Ariko mu mico yo mu bwami imbere yo kwinjira uratanga ishikanwa. Genda utange ivyo nyene uma. Turayi yuko nakwakira anakumviriza. Ibi bintu murakene kuvyumva. Murakene kwiga guha agaciro Imana. Si umwana w'umuntu muha Imana mukiha agaciro. Icyo mwokuba muri ivyo kwiye gutanga ibidafite agaciro kuri wewe nta gaciro bifise kuma. Cyo gituma hagaze gushigikira umurimo w'Imana, hagaze gushigikira abapfakazi, impfuvyi, wiyumvire gusa yuko ushaka guha agaciro se w'imfuvyi. Haleluya. N'umugabo w'abapfakazi ngo utanze ngufashije abakene ngo aratanze ideni ngo aguranye Imana. Umva iyo faveur yo gurana Imana. Haleluya. Bwana sifiwe. Nimba ari ibintu kuraronka biva mu bwami bw'Imana bica mu murimo w'Imana ukwiye kugira icyo utanze kugira uha agaciro Imana. Ariko wibuke yuko ivyo utanga bigaragaza agaciro uha ubihaye. Nawe novuga ndiho siko. Nawe novuga Imana. Grand frère wawe kado umuhaye, papa wawe kado umuhaye yerekana icyo avuga cyamaze kuri wewe. Bwana sifiwe.
hariho umuntu yafashijwe n'ino jambo ndashobora kumubona. Haleluya. Turangije bangize dusenga dushima Imana. Ushobora kuba utatanga cyangwa utanga ibicumbagira. Ushobora kuba washima Imana kubigisha gusa, ariko ukwiye gushima Imana ku neza yayo yamaho ibihe bidashira. Haleluya. Ushobora kuba wasenga kubera ikintu ushaka kuronka, ariko kuva uno munsi uvuga uti ndashaka guhindura ngene nsenga, ngiye guhindura amasengesho kugira nsenge Imana, kugira tugire imigenere n'Imana bitaravye ivyo ndonka, kuko Imana muri kamere yayo ishaka kuduhezagira. Mana ndakweretse umuntu wese ahagurutse, na jewe nisengera kugira nti singume hamwe na rindi, n'umuntu ahagurutse wese nagume aho yarari, dushika hano. Haleluya. Mu masengesho yacu tuguha agaciro, mu masengesho yacu aba ari wowe uzaye imbere, udushoboze Mana. Haleluya. Igihe two turashima twibuke ineza yawe, igihe two turatanga tuguha agaciro. Urakoze Mana kuri Imana yumva, urakoze ku bantu bohoye, urakoze ku bantu baje ngaha, abantu batatu baragwaye mu nda, imisonga mu nda. Haleluya. Bava ngaha bakize. Haleluya. Urakoze ku muntu aje kwaye mugongo n'undi agwaye kw'isosi, ava ngaha yakize. Ndagushima ku bantu bakora bohoka Mana. Ndagushima ku bantu benshi mbona bari bazimye amasengesho, batari bagisenga, ariko bagiye kuvyuka, baje ku musozi. Haleluya. Icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen.